Ni mundabire namwe iyo ice cream. Ice cream iryoshe cyane, yoroshe gukora. Ice cream ushobora gutangura kuyikorera ngaho muhira iwawe, ugatangura kwiyoragurira amafaranga. Uti mbega amafaranga twoyayoragura gute? Utangura kuyikorera ngaho muhira iwawe, ugaca utangura kurondera amamarché aho bafise amafrigo, afise congélateur, hanyuma bakagushiriramwo abakiriya bakaza barayisanga ngaho. Karibu ni ku Mibereho TV, aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Muri ino video ngira ndabereke ingene ice cream iryoshe cyane ikorwa. Karibu. Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Turaza gukenera amata asanzwe iritiro imwe. Ego, utwo n'utunusu, donc ça fait 1 litre. Dukoresha iritiro imwe y'amata asanzwe. Dukoresha amata y'ifu, ayo mubona, ibiyiko bine bijya vyo ku meza, turisha ku meza, ibiyiko bine. Dukenere n'isukari, ibiyiko bine nyene. Hanyuma turakenera ifarine y'ibigori, bayita mu Congereza corn flour, sinzi ko ndagisomye neza. Niyo mubona barazidandaza mu supermarché. Uragenda muri supermarché kwegereye ukayirondera ukayigura. Ego, hanyuma rero ucuraba ugakoresha isafuriya yogeje neza, imeze neza, ugasukamwo ya farine y'ibigori, katuyita ifarine y'ibigori, hama ugashiramwo n'isukari. Iyo sukari rero iyo uronse irya sukari yera ni sawa, ariko utayifise urashobora gukoresha iyo nta kibazo. Je naronse iyo. Hanyuma ugaca usukamwo amata uyasukamwo yose. Umaze gusukamwo amata yose ugaca utangura kuvanga neza bigafatana neza. Hanyuma uhejeje kuvanga neza, murabona rya mata y'ifu ayo sindayashiramwo, turaza kuyakenera hanyuma ndaza kubereka igihe tuza kuyakeneramwo. Hanyuma rero uca uvanga ivyo twamaze gushira mu isafuriya yacu, hanyuma ugaca ujana ku ziko ukagaragura buke buke ku muriro mukeya. Ego, ibindi turaza kubivugana hanyuma. Ego, nkuko mpejeje kubibabwira, aho twamaze gushira ku muriro mukeya, uraguma ugaragura buke buke nkuko mubibona. Mu nyuma rero, mu nyuma biraza gufatana bimere nk'umusururu, ubuyi. Bimaze gufatana nkuko mubibona, aho uza guca ukurako. Ego, ni sawa kubikurako byafatanye neza nkuko mubibona. Ugaca ukurako ukarindira isaha nk'imwe bigahora neza, hama ibindi muraza kubibona. Nuko solution yacu imaze guhora, bimaze guhora neza, uca ushira muri mixer, hanyuma igaca itangura kubivanga neza. Ubu mwanya rero ni wa mwanya tuza gukenerako ya mata y'ifu. Uca ushiramo amata y'ifu, hanyuma ugaca ubimixa neza. Muraza kubona ko solution tuza kuronka nayone izo bimeze neza cyane. Nuko
nuko uhejeje kumixa neza muri blender uca urondera amarecipiye abiri nkuko mubibona, imwe urasukamwo iyo melange yacu ikaguma yera neza, hanyuma tugaca tuja kuri recipiye ya kabiri kugira ngo turonke ya couleur yacu ya rose. Tuza gukoresha ico kirungo bacita food coloring, aho ntumbereye strawberry essence ko bavyita, niko ndavyumva ariko nibaza ko ari uko nyene. Hanyuma ico kirungo rero uraja muri supermarché ikwegereye barabifise, ahandi naho ushobora kubaza barya bakora amagato amakeke, nabo nivyo bakoresha, ico nyene nico bakoresha. Hari n'ibindi byinshi bakoresha ariko ico kirungo utegerezwa kukironka kuko birahari. Hanyuma ugaca uvanga neza, donc murabona ko tuba dufise amasolution abiri atandukanye. Mukanya rero ngira ndabereke ingene ushobora kubicanga. Kubicanga rero ukoresha wewe nyene ivyo ushaka ingene bivayo bimeze, niko ubikora uko ushaka. Jewe nakoze uko nabisukiyemwo icarimwe, akambere nagakoze uko oye, n'aka kabiri muraza kubona ingene nagakoze, n'aka gatatu n'aka kane. Nagerageje kugira amanyanga yiwanje ariko urabona ko byameze nk'ibinanira gatoye, ariko umaze kuba watanguye gukora ivyo bintu by'ama ice cream biroroshe cyane. Donc uko utera ubikora niko na experience itera iba niniya yiyongera kwego. N'utundi muraza kubona ingene nadukoze. Ako n'agakopo kagira kane, uko niko nashoboye kubicanga byose. Ego ariko nawe ushobora kubikora uko wewe nyene wifuza. Inyuma rero uhagije gucanga uko ugafundikira neza, ucutwara muri congelateur kumara amasaha 8. Ego nuko inyuma y'amasaha 8 ice cream iryoshe cyane yamaze kuboneka. Uwo n'umwanya wo kwihereza, ushobora gutangura kwihereza nta kibazo, aho twamaze kuronka ico twifuza. Ego hanyuma ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze muraba ino video. Ndanezerwa cyane n'ingene mushigikira kandi mugakunda ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Imana ibahezagire cyane. Ukaba ufise umuntu wifuza ko amenya ingene bikorwa, ndakwinginze kugira ngo ukore partage, umurungikire ino video nawe ashobore kuyibona. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Naho mu kiganiro kizokurikira, Imana ibahezagire cyane. Naho ubutaha.